Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ariko kuri biriko biravugwa mu gisata ca politike. Turaza kandi kugaruka muri ano makuru ku migenderanire y'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda FPR ndetse n'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu minsi yeze twarabagejeje ko inkuru z'umwe mu bahoze mu burongozi bw'umugambwe CNDD FDD kuva bakiri ku rugamba, Hussein Rajabu batazira Romeo. Twarababwiye ingene akiriho kuri ubu, nubwo urwego rw'iperereza rwari rwaratangaje ko mu mwaka w'2018 rwamubujije ubuzima, ariko umuryango we ukavyamirira kure. Bamwe bakanavuga ko kandi ivyo Hussein Rajabu ingene akoramwo ibintu vye bisize ubwenge. Ivyo akaba ari intahe zatanzwe n'abagabo babiri bakomeye cyane muri politike y'u Burundi kandi bazwi cyane, aho hakaba harimwo Leonard Nyangoma ndetse na Pancrase Cimpaye. Aho uri hose ndagwaye ikaze muri ano makuru. Mwe mudukurikirana mwerere ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, uburaruko, uburengero ndetse n'ubuseruko. Abadukurikirana barere mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye ikaze muri ano makuru. Aha hari mu mwaka w'2026 aho umukuru w'umugambwe CNDD FDD Hussein Rajabu yaregeye mu Rwanda gushigikira mugenzi we umukuru w'umugambwe FPR Paul Kagame mu rugamba yarimwe rwo kwigobotora mu vyara vy'Ubufaransa, nk'uko biriko biraba uyu munsi hirya no hino mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Abo Bufaransa bwagirizwa kuryanisha abanyagihugu b'ivyo bihugu kugira bushikire inyungu zavyo. Mu nkuru zerutse twarabwiye ko mu bihe vy'urugamba rwa CNDD FDD Major Petero Buyoya abonye ntagoheka ku rugamba za FDD zimubujije agatuguta, yagiye gusaba ubufasha mugenzi we Paul Kagame mwene wabo, abanje kumwibutsa amagorwa abatutsi bo mu Rwanda babonye mu mwaka w'1994 mwihonya bwoko ryabakorewe. Amusaba kumufasha kugira abatutsi bo mu Burundi nabo ntibahonywe n'akarwi k'abicanyi b'abahutu. Waseserejwe n'ivyabaye kubiwe, Paul Kagame yabwiwe rimwe yumva ngo kabiri, niko gutangura kugaba ibitero ku ntagoheka aciye mu ishamba rya Nyungwe rifatanye n'ikibera cy'u Rwanda. Ibi biri mu mateka. Uburongozi bw'umuhari CNDD FDD bwaguye mu gahundwe kubona hari ikindi gihugu kije kwivanga mu njyane z'abarundi. Amakuru rero akavuga ko ico gihe Rajabu yaciye afata urugendo aja mu gihugu ca Afrika y'Epfo gusaba umuhumure Nelson Mandela ko yofashanya n'izindi ndongozi za Afrika nizo mu yandi mahanga gusabira umuhari FDD kwemegwa nk'uharanira demokarasi, bareke kuwufata nk'umuhari w'iterabwoba. Ivyo rero umuhumure Nelson Mandela yarabishitseko vuba na bwango. Inshuti za Rajabu z'abategetsi bo muri Afrika barakoze ibishoboka vyose araja kubona na Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Mu naha yiwe Rajabu yavuze ko yabajije Kagame ati ni gute umugwanyi ubaka kurasa abagwanyi bagenzi we. Avuga ko ngo yashatse kubaza Kagame ukuntu aciye mu buzima bw'umugwanyi, ariko agwanira agateka kiwe akaba yubahutse kurasa abandi bagwanyi nabo bariko baharanira iteka ryabo, ahenzwe n'umunyamacakubiri nka Buyoya. Ico gihe Rajabu avuga ko yabonye amoso ziretse mu maso ya Kagame kubw'agahinda k'urugamba. Avuga ko Kagame yaciye asohora abajejwe protokole bose, asigarana na Hussein Rajabu gusa batangura kuyaga ico yofasha FDD. Aha rero ngo niho Kagame yumviye imigabo n'imigambi vya CNDD FDD izokora igeze ku butegetsi, arabona ko Burundi bugiye kuzoba Eden vy'ukuri. Kuva ico gihe u Rwanda n'umugambwe FPR Inkotanyi baciye bafata mu mugongo urugamba rwa FDD gushika ishitse mu gihugu. Ni mu gihe bamwe bisunga ivy'amoko bavuga ko abatutsi bo mu Rwanda bashigikiye abahutu bo mu Burundi bahanganye n'intwaro yitiriwe ubwoko bw'abatutsi. Bamwe bakavuga ngo cari icizere ko umugera w'amacakubiri uriko uraranduranwa n'imizi muri ibi bihugu bibiri. Nkuko umugabo yubaha ijambo ryiwe, Hussein Rajabu nawe ntiyari guterana u Rwanda n'umugambwe FPR Inkotanyi kandi nabo batamutereranye mu bihe vyari bigoye. Niho rero
bamwe mu barundi b'abanyamacakubiri bita ko ari abatutsi b'imena batyoza Rajabu ko yita mu bitamuraba mu kuja gushigikira u Rwanda mu coka kibi rwari rufitaniye n'Ubufaransa. Abanyamacakubiri b'abatutsi bari bashigikiye Ubufaransa kuva kera aribwo bwamye bubakingira mu mabi bagiye barakorera abarundi, bikanka ko bakurikiranwa mu butungane haba ubwo mu Burundi canke mpuzamakungu. Abo banyamacakubiri nyene ngo badibora bisomera agacupa mu bubare ko hako igihugu corongorwa n'umuswahili copfuma gitembagara. Bamwe bati iyo abo umuhutu ariko ntabo umuswahili. Abo nyene nibo bavuze bati iyo ndadaye abo umunyabururi ntiyari gupfa. Uretse umugera w'amacakubiri kandi y'ubwoko weruye mu Barundi, hariho kandi amacakubiri y'amadini agisibije rwose kugeza aho hari abarundi bumva ko igihugu cofuma gitabagara hako gitezwe imbere ngo n'umuyisilamu. Ico gihe niko vyari bimeze kuko bamwe batashaka ko Hussein Rajabu ashikira ubutegetsi ko ngo yari mu idini ya Islamu. Nubwo bari bazi ko rero Rajabu yonagura Burundi, baremeye bafashanya na Nkurunziza kugira batuze umuswahili Uburundi bupfume butabagare. Bukeye wa Nkurunziza ahindukira guhonya ya miryango y'abatutsi atani isoni. Abatutsi nyene batutse Nkurunziza bikomeye cyane. Niyo rero ngo Rajabu yabakora kwitama ati naho numva ko abatutsi ari incabwenge, ubwo bwenge ndi bwaba ari ubwo ntaco mundyanye. Amakuru dufise akavuga ko bubwa bw'ayo macakubiri bwabaje cyane abategetsi ba Tanzania n'umugambwe uri ku butegetsi CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi, kuko bafata Hussein Rajabu nk'umwana wabo biciye kuri nyina amuvyara yoba yarafise amamuko muri Tanzania. Igihe yari mw'ibohero rikuru rya Mpimba, hari intumwa z'umugambwe Chama cha Mapinduzi zagendeye Hussein Rajabu zimuzaniye ubutumwa bw'abategetsi b'ico gihugu. Harageze aho bamusaba ko yoreka abarundi bagatembana n'igihugu cabo akaja muri Tanzania kubafasha guteza imbere ngo ico gihugu kuko abarundi ari imburabugirire. Bivugwa ko Rajabu ngo barahiye ko adashobora guheba Burundi, bwamwibarutse kuko kubwo gutinya akagwi gato k'abanyamacakubiri. Ababwira ko yizeye neza ko abarundi benshi bipfuza ineza y'igihugu ahubwo babura uwabaje imbere. Ayo makuru nyene akavuga ko igihe Nkurunziza apfungiye Rajabu, Tanzania yashatse kugara imbibe z'igihugu yahana n'u Burundi kugira abarundi ngo bicwe na kigoyi kubwo ubube gito bwabo, ariko Rajabu arayisaba ko itohora abanyagihugu bato ubukozi bw'ikibi bw'akarwi gatoyi, kandi ko iyo nzara yoza gushikira izo nkozi z'ikibi abarundi bato barahonye. Twongeye kandi turababwira ko igihe hategurwa gusohora Rajabu mw'ibohero mu mpera z'umwaka w'2014 no mu ntango z'umwaka w'2015, Tanzania yari yamusavye ko vyotegurwa agasohoka nk'ugiye kwivuza nawe aranka. Ivyo Tanzania yabivuga kuko itarizeye ko abarundi bo musori bohero bakamukingira ntibamugandagure, ariko we yabwiye abategetsi ba Tanzania ko abarundi bamwizeye bakamushigikira mu rugamba rwo guhabuza demokarasi nawe abizera. Ngo hari kandi n'abaryango ba Rajabu boba baramusavye ko abarundi n'imitima yabo yishwe n'amacakubiri yobihoza kuko ari ntashima, akaraba ahandi aja gufasha baza agaciro kiwe, nabo arabakanira avuga ko atohemukira abasheshe amaraso yabo kubw'Uburundi, abamugariye mu ntambara, abahaburiye ababo ndetse n'abahaburiye ivyabo. Shiga akavuga ko igihe cyose azoba gihema hakaba hakiriho Burundi bugirana neza y'igihugu, nawe azofashanya nabo bashaka ineza y'igihugu gushika iyo neza ibonetse. Hari amakuru y'ibanga twaronse avuga ko uwahoze arongoye Burundi Jean Baptiste Bagaza yigeze kuja kumuramutsa mu Hussein Rajabu mu Mpimba kuko yari yarumvise ko ari umugabo w'ivyiyumviro bikomeye. Amaze kuyaga Bagaza ngo vyaramushimishije kubona hari umurundi w'indongozi afise ivyiyumviro vyo kubaka igihugu nkawe. Ivyatumye umukuru w'igihugu Bagaza azana Rajabu dosiye zibitse imigambi iterambere yari afitiye Burundi yatembagajwe atarayishira mu ngiro. Iyo migambi Bagaza yavuze ko yayimye izindi ndongozi harimwo nabi wabo i Bururi kuko yasanze ubwenge bwabo bugarukira ku nda zabo gusa. Bikavuga ko muri iyo migambi ariyo turiko turumva
ubutegetsi bwa Ndayishimiye buriko burashira habona ishobora kuzoja mu ngiro mu minsi iri imbere. Amakuru dukura mu begereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD akavuga ko kwegereza abayoboke b'idini rya Isilamu biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye ngo vyoba biri mu nteguro zo gukuraho kirazira yahora ivuga ko ata Muislamu ashobora kuramutswa Uburundi. Ayo makuru nyene aremeza ko bishitse Umuislamu azoramutswa Burundi akaba ari Hussein Rajab, akaba ari ikindi kintu cahora ari kirazira kizoca gihinduka. Ico naco nkuko ayo makuru abivuga ngo ni umukuru w'igihugu w'umututsi azotangwa n'umugambwe na systeme ya CNDD-FDD. Ngo n'umuhango Rajab ubwo yatanze kuva CNDD-FDD ishika mu gihugu kugira hazohinyuzwa imvugo y'abiyita abahutu b'indyamunyu bavuga ko ata Burundi bwosubira kurongorwa n'umututsi. Ngo kubwa Rajab yaremeje ko uwo mututsi azoba indongozi y'akarorero ku buryo abahutu bwabo bazomukeza kubw'ubutwari bwiwe. Nubwo vyoba bikiri mwibanga ntangere, uwo mututsi ngo baratanguye gutegurwa, binugwanugwa ko kandi yoba azova mu mashiramwe yigenga kandi akunzwe n'abarundi benshi. Inkuru y'agashingura cumu yadushikiye ikavuga ko hari abahumure bahanuye Hussein Rajab ko imbere yo gutabara abarundi yobanza kubareka ngo rukaburiza ko bugingo bagiye gusoma nturi agaheza akabatabara gutyo bakazokwama umuzirikanyi wo gushima, kuko burya benshi barundi ngiyo bavuye amaso buraca bakayagukanurira. Abanyarwanda bo barayamaze bati nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Igihe nkuru nziza yasambagura CNDD-FDD mu mwaka w'2007 abarundi benshi ngo baramukomeye amashi, hari n'abamufashije bitwengera bati uwute mu rwe bamutiza umuhoro. Nkuru nziza amaze gusambura CNDD-FDD rero ngo aciye atandukira yini migambwe yuzuza zinyakuri mu gihugu, mu nyuma agasambura igihugu. Ubu rero induru n'amarira nivyo vyuzuye mu Barundi kuko bose bashikiriwe n'isegenya ry'ibibazo, nta bantu b'indaba bakiriho. Benshi barikokomora bagacira kuri Vice Ndayishimiye bamwagiriza ko ari wabariye, yemwe impfu n'imfane birajana. Ngo bariyobagije ko nkuru nziza yamwise samuragwa amara igihugu kigeze ku mpfiro. Ngo bariyobagije kandi ko Vice Ndayishimiye ari umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu. Nkuru nziza yamutegetse kwemeza ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryabereye Ngozi n'ivyavugiwemwo vyasambura umugambwe yagwaniye. Kubw'agahinda kenshi rero ngo Vice Ndayishimiye yarakuruye amosozi mu mwambaro wa generale. Benshi mu Barundi baramutwenze ko ateye isoni kubona intwazangabirira, ariko we yarazi ko hari vyinshi bigiye kononekara. Uwo munsi nawe aboneka kenshi ariko aratera inkuru zitwenza, agatwenga akeguka, mu gihe bamwe bamutwenga ariko aririra umugambwe n'igihugu nabo bariko bararira. Nkuzi ivyo avuga, Vice Ndayishimiye yemeza ko Burundi ari ubusitani bwa Eden bivuye ku vyiza Imana yahaye igihugu cy'u Burundi twavyazamwo umusaruro, ariko kubw'amacakubiri y'akarande ubegito n'inzigo vyuzuye mu mitima ya benshi ngo bishinga gushihana hakuraba ineza rusange. Nico gituma rero ngo Burundi buriko buduhindukana umuriro udahera tububona. Ngo Burundi ntibuzokizwa n'uva mu bwoko ubu, idiniri canke intari, buzokizwa n'umugabo ashoboye guhagararira ineza ya bose ukosheje agahanwa kugira bikebure. Ibi vyose tukaba twabisanze kandi ku rubuga rw'ikimenyeshamakuru canke itororokanizo ry'amakuru Ejo Heza. Ngaho rero amakuru twari twabateguriye muri kano kanya ni Umuhuza TV. Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.